Umwaka wa 2024 wararanzwe n'ibintu bikomeye cyane mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi benshi bakunze kwita buja flavor. Ukutumvikana hagati ya DJ Fernando na KDK, intambara hagati ya Alvin Smith na Melanin Boy, DJ Paulin na Double J batahuje ku ndirimbo irimwo Jose Chameleone, ibiteramo mu makungu n'ibindi. Ngibi bintu indwi twatoye mu vyaranze showbiz y'u Burundi mu mwaka wa 2024. Mu gusozera uyu mwaka twibajije duti umwaka wa 2024 muri indasi waranzwe n'iki? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no musi. Amahoro cyane ni David, nizere ko meze neza. Muribuka tubabwira kutumvikana hagati ya DJ Fernando n'umukengenzi KDK. KDK yamenyekanye mu muziki w'u Burundi nk'umwanditsi w'indirimbo mu logo ya We Love Muzika. Hari mu kwa gatandatu igihe haba igiteramo cyo gutanga ubushimwe mu higanwa ka Summer Song yari ryatunganijwe n'isamirizi Kazoza FM. Muri ico giteramo umuririmbyi DJ Fernando ashitse imbere yarafashe mikro ashavuye acavuga ngo umwe ahora avuga ko yanyandikiye indirimbo naza ziririmbe. KDK yaramaze imisi avuze ko turetse kuba yaranditse mu logo n'indirimbo Belisima ari we yayanditse. Iyo ndirimbo ikaba ariyo yatumye DJ Fernando atahukana miliyoni 5 mu higanwa Isanganiro Award. Inyuma y'igihe Fernando yihakanye KDK mu giteramo ca Kazoza FM, KDK kumbonesha kure umukubito TV yavuze ko umuririmbyi DJ Fernando yamuburiye indero mu kumuvuga muri ico giteramo. KDK acahanura DJ Fernando kudatwagwa n'ivyo ari karashika ko bikomeye mu muziki ngo yibagire guca bugufi. Byaheze abakunzi b'umuziki aribo bavyungukiyemo kubera DJ Fernando yaciye asohora indirimbo Kazima Imana Inkunda, aho yavuga ati iyi siragoye. Hari na dossier ya DJ Paulin na Double J Twashaka kugarukako. Iyi ndirimbo Sinokwirarana ya DJ Paulin n'umuririmbyi w'umuganda Jose Chameleone ija kuri YouTube. DJ Paulin yaragaragaje agashavu ategwa n'abaririmbyi b'abarundi. DJ Paulin asanzwe amenyerewe mu muziki w'u Burundi mu gutunganya ibiteramo no gushora imitahe mu bikorwa by'abanyamuziki. Yavuze ko iyo ndirimbo ari guhiwe kuko yashizemo amafaranga yo kuyikora, akaba mbere ari nawe yazanye Jose Chameleone mu Burundi. Yavuze kandi ko atari rya mbere ivyo biba, aho abaririmbyi b'abarundi bamusuzugura. Yatanze akarorero k'indirimbo Beautiful ari kumwe na Meddy. Management ya Jose Chameleone yari hakanye DJ Paulin ko atamahera yiwe yigeze ironka. Bihera uwitwa Mutima asanzwe ari muri team ya Chameleone amenyekanye nk'uwakiriye amahera. Jose Chameleone yahavuye abwira Akeza Net ko DJ Paulin yavugishije manager atariwe. Hari ubutumwa bw'ijwi rya WhatsApp bwigeze kuja hanze. Alvin Smith Frimeur yemanga ko ari we yatoye amapine y'imodoka y'umuririmbyi Melanin Boy. Bukeye itariki 4 Munyonyo 2024 Melanin Boy yaciye arungika igipolisi gufata Alvin Smith. Alvin ati batazanye umutahe simva mu nzu. Aho rero indirimbo Shaka kumera nk'abandi niyo yari yabaye inkwezi y'amarere. Iyo ndirimbo ya Alvin Smith ari kumwe n'umuririmbyi DJ Fernando yahora asangiye umugwi We Love Muzika na Melanin Boy imbere yuko bagira ivyo bapfa bagatandukana, yarakuwe ku rubuga rwa YouTube. Ngo hageze gutegura clip, Alvin Smith avuga ko yarondeye Melanin Boy aramukena, acafata ingingo yo gufuta amajwi yiwe muri iyo ndirimbo. Rero Melanin Boy yaciye atanga ikirego kuri YouTube asaba kwivako, bica bitera gashavu Alvin Smith. Byaheze ariko Alvin Smith asavye ikigongwe Melanin Boy naho iyo ndirimbo itasubijwe kuri YouTube. Muri uyu mwaka nyene harabaye amahiganwa atari make mu gisata c'umuziki mu Burundi. Reka duhere kuri Yangabire 2024 mwakurikiranye ku mbuga zacu. Iryo higanwa ritunganywa na Yaga kugwaruka rw'abarundi rufise ingabire zitandukanye, ryatwawe uyu mwaka n'umuraperi Sas the Great. Yaronse agashimwe k'imiliyoni 7. Uwa kabiri yamukurikiye Aime Ngendakumana aronka miliyoni 5, uwa gatatu nawe Fiston Ndikumana aronka miliyoni 2. Harabaye kandi n'ihiganwa Irebe FM Influencer Awards ryaranzwe n'induru nyinshi. Iradio Irebe yaratunganijwe ubwa mbere higanwa ry'abafisi ijambo rishika kure ku mbuga hwaniro, bamwe bita aba influenceur.
Abantu 23 nibo bariko barahiganirwa ako gashimwe. Harimwo amazina asanzwe amenyerewe muri indasi: Ami Pro the MC, Yann Santana, Landry Promoter, Fanny Lavigne, Raoul Comédien, Sembizi wa Semavumba, Angel Rio Dancer, Andy Breezy na Jado Nkurunziza. Ariko rero muri indasi benshi ntibemeranije nayo mazina. Bamwe bati barabikwiye, abandi nabo bati ntavyo bakwiye. Bamwe bati kuba ufise abagukurikirana 1000 kuri Instagram ucucika umu influenceur, ngo ninde wa influencer. Abandi bati nimba atako influencer hari habo influencer kandi naho bo 10 barakwiye. Iryo higanwa vyaheze ritsindiye umukinyi w'amareresi Fanny Lavigne kwa 17 Kigarama. Ubwa gatandatu haragarutse kandi ikibazo cyo kuronka amaviza ku ba artiste. Umuririmbyi Melanin Gusto ntiyashoboye kujana Buraya na mugenzi we DJ Fernando mu giteramo We Love Muzika wari ufise mu Bubiligi. Umuserukizi w'Ububiligi mu Burundi Michael Wimmer yari amaze imisi aho imibonano abaririmbyi hamwe n'abandi bakorera mu gisata c'imyidagaduro. Ivyatuma benshi bagira ikizere ko atakibazo ca visa yo kuja Buraya abaririmbyi bosubiye kugira. Na cane ku buserukizi bw'Ububiligi ari bwo bujeje gutanga urupapuro rwa visa ku barundi bose bagira ingendo z'igihe gito court séjour ku mugabane wa Buraya. Kuwa 11 z'ukwa gatatu mu 2023 Double J nawe yarashikiwe n'ibisanga nk'ivyo. Mu gihe yari afise igiteramo mu gisagara ca Lyon mu Bufaransa yarimwe visa bihera ico giteramo atagikoze. Abaririmbyi nka Alvin Smith, Satbi n'abandi nabo bari mu bamaze kwimwa visa bafise ibiteramo mu makungu. Ibiheza bikabahombesha kubera ivyo biteramo biba vyateguwe ku buryo bwinshi. Duheze tubabwira ko gospel yiyerekanye bikomeye cyane muri uyu mwaka. Ibiteramo bitari bike vyarabaye nka Ayaya concert itegurwa n'umuririmbyi Dudu Niyukuri mu kwezi kw'indwi, Kainos itegurwa n'umugwi Victorious Team muri uku kwa-12, n'indirimbo za gospel ziri mu zakunzwe cyane uyu mwaka. Aha twovuga nka uruwa mbere ya Obed Zawadi imaze kurabwa n'abantu hafi 200,000, n'izindi zabandanyije zikundwa cyane n'abarundi batari bake nka Kongihema ya Chorale Saint Dominique usanga inavuzwa no mu mazu y'ubutambiro. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Muze mugira umwaka mwiza.